N'amahoro muvyeyi wacu. Hama twe twashaka gutabariza umukobwa wacu ari mu gihugu ca Arabia Saudite, akaba yitwa Mfashimana Louise, akaba ava mu ntara ya Cibitoki, komine Mabayi, umutumba Nyarusebenye. Akaba yasafiriye itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 2025. Akaba yasafirishijwe n'ikigo ca Via Recruitment Company kiri harya anye mu Rubirizi haruguru y'ibarabara. Ni kuvuga ko akimara gushika mu nzu y'umwarabu nta mahoro yigeze aharonka. Yabayeho nabi, aravuga ati reka nihangane kumbure bizohera. Arakomeza kwihangana mugabo ntivyahera. Niko guca twatubwira ati jewe naho nakomeje kwihanganira ibi bintu ndimo ubu hoho aho bigeze, jewe bategerezwa kungirira nabi. Sije ngira nkore ikintu nk'umuntu mukuru nyene kugira ndabe yuko norokora ubuzima bw'iwanje. Nuko rero twebwe haciye rero hahera imisi, akimara kutubwira uko haraheze nk'imisi 3 tutamutora kuri telefone. Twagira ngo duce ku nimero ya mabuja wiwe yakubwira ngo telefone yiwe yarapfuye, tumubwira ati muduhe none tuvugane. Agaca atera yakubrotse, umubwiye uko onye amuduhe yaca kubroka. Amanimero arenga nk'6 uko yaramurondeye arondera mabuja wiwe, mugabo mabuja wiwe yatera yakubrotse umurondeye. Turavuga ati ibi bintu twebwe ntitwoshobora kuvyigumizamo, reka dutabaze tumenye umwana wacu ahari. Rero bukeye bwaho iyo misi 3 iheze, niko umukobwa wacu guca turondera nyene ngo bamujanye gukora ngo mu yindi nzu kandi na office itabizi. Urumva ni kuvuga yuko ngo yarakubiswe, arakubitwa ngo bakwa kumwica. Ni kuvuga yuko ngo yaragiye no ku gipolisi kugira ngo igipolisi kimutware kuri office. Abo bamabuja we baraza kumutora bambwiye ati ngo tugutware kuri office, kumbe bamutwaye mu yindi nzu. Rero ngira ngo ni nk'Imana nyene yamutijije agatelefone, twagiye twumva turondera ati nimugerageze uburyo bwose jewe muntabarize mve hano hantu. Nuko avyumvise. Yitwa Mfashimana Louise, yasafirijwe na ca kigo kidakurikira abantu citwa Via Recruitment Company co mu Rubirizi kwa Vianney. Kandi nk'ubu usanga yagisafiriyemwo ntangiye kuza ndabereka ko Vianney adakurikirana abantu, ahubwo Vianney unamwandikiye je arananyishura ndamwandikiye, mugabo akubwira ngo bazovuga ngo baruheye. Abandi mwaravyumvise yabishuye ngo Jesse ngo ndungika abantu bakomeye muri Saudiya, ngo sindungika abagwayi. Uwo ni umutabaje ati jewe rero umushono wamvyutse mu nda, none nimumfashe ntahe ngo Saudiya ndungika abakomeye ngo urimenya. Ibi biriko birashika murumva yuko yari yarabibwiye Vianney ntibamufasha. Uyo niwe karamutabariza, reka nce ndabasangize nawe audio yiwe yarungitse nawe yitabariza avuga ati ubutumwa murabumpera Daniel Mugisha ashikanirijwe kure. Abantu bama bavuga ngo urumva ngo baza gutabaza iwanje ngo gutabaza ngo iwabo, murumva ko babanje gutabaza mu bigo vyabo hama ntibabatabara. Reka mbanze ndabaramutse, ndabazaniye iyindi promotion y'abantu bashaka akazi Dubai. Izomara imisi hagati y'3, ndakeka nizomara imisi 5, bidahindutse n'imisi 3. Iyi promotion rero irimo ubuzi butandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Ni promotion bakora ikiyede, abubaka, abakora amazi n'amatara, abakora ivya delivery, abatwara ibifungurwa, abacunga umutekano, abasiti n'ibindi. Iyi promotion rero muza kuyisanga muri ville muri Angel Flyaway Travel. Jacqueline ni hari kugira ngo abafashe. Ni ukuvuga ko murazi ko idolari ryaduze, vya biciro murazi ko bari bariha 7,7 ariko kubera ko murazi ko ndabakunda nabasabiye discount kugira ngo barihishe makeya, $1,000 gusa, 6,000,000 kubakora ikiyede. Ariko nimba ugomba kuja gukora akazi kandi kuko n'amafaranga umushahara ntungana, utanga amafaranga asumbayo. Yarukira muri Angel
Flyaway Travel muri ville bagufashe. Ikorera ngaha kuri Ibrevvoir de l'Iprona, ni kw'ibarabara ukikama ugenda kuri Saint Michel, uduga ni mu bubafu umanuka ni mu buryo, ni musi y'ikiraro kimwe abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Promosiyo irihuta ku bantu bose babikeneye. Hamagara Jacqueline kw'iyi nimero ubona ngaha kuri screen yawe hanyuma agufashe. Je nitwa Daniel Mugisha. Impamvu ndabikora niyo mutocaho naberetse muragira ingorane mwageze Dubai, Saudiya nkabatabariza. Niyo mpamvu nahisemo iyo mbonye umuntu asafirisha abantu neza mu by'ukuri, kuko nshaka ko abanyagihugu batera imbere, ndabafasha nkabarondera aga promosiyo keza nkabereka ati muce ngaha mugende, kuburyo mugize n'ikibazo mu gutabaza bitworohera kubatabara kubera ko tuba tuzi aho mwaciye. Aha rero iyo mugiye mbafise nimero zabo, byumvikana ko ugize ikibazo biroroshe kunyandikira nka telefona umukoresha wawe, mu gihe abandi batabaza usanga batanazi nimero z'ababarungitseyo. Murakoze. Mba no kuvuga ikintu muzomubwira Daniel Mugisha, muzomubwire ati muzomubwira ukuntu vyagenze nyene byose, mubwire n'ukuntu banyugaraniye mu toilette ndabatoroka nja kuri police. Tingiye kuri police baravugana, polisi mutuma akaraza bamutegeka ko bantwara kuri ofisi, arabyemera arasinya kanwaye kuri ofisi. Ndaho kuntwara kuri ofisi ntiyahise anyugarana kandi mu nzu, mugabo ahinda polisi ko kantwaye aca ahita anyugaranira mu nzu kandi marayo iminsi 2 yanyugaranye. aca mbwira nti wewe ndi ofisi twavuganye bambwiye yuko ngo bariko barakuronderera inzu, kuko je nacenda batone kumutwara kuri ofisi, bacambwira ngo ofisi ngo yababwiye ngo nta chambre ngivanza ngo vyaruzuye ngo naho ntorara, ngo nembe ngo ndagumye ngaha, ngo bariko barampigira inzu, ngo inzu niyaboneka ngo bazoca abantu maka inyuma y'imisi 2. Umva kabisa ari amanyanga, mugabo ndabona ko bariko barambesha. Aheze umwanya naho nacamba nazaniye telefone ngo nitabe, nca nditaba telefone. Baca bambwiye uwo muntu acambwira ngo je ngo nkora kuri ofisi, ngo nobura kunengaho ngo ndiko ndakuronderera inzu ntiyaboneka, ngo tuzagutora, ngo twandikirane, ngo dusinye nkuko tubugiriye transfer. Oro naho n'uyu mugabo nyine ngaho nawe naje ko niwe yigize karo kuri ofisi, bashese nyine kumpenda banshurikange nyine bambeshe kugira bace batelefona kuri ofisi bababwire yuko nemeye kongera gukora akazi. Mbanje bashatse kubwira ofisi ko nemeye akazi kandi je nabahakaniye ko nahagaritse akazi tinashobora kubandanya ndabakorera. Bo none nsubira kuryama, nimba ofisi yarabatelefoni kababaza igituma batanzanye, baca baramvyura, banyugaranye baca baramvyura, baca bamara krete, baramfotora amafoto nimba bayarungitse kuri ofisi numba ze bayarungika kugira babone ko ndi ku kazi. Ibintu reka mbere mbambuze n'ukunda bivuga, mba basize bariko babikoramo amanyanga nyene kugira ntibantu bari kuri ofisi kora nta nakaranga muntu yawo mfisi, uko na kuri polisi baramukariye ati ni gute umuntu ashobora kumara amezi 7 ati nta karanga muntu afise, ati ivyo mbikura he nyene baramukarira aho saguma atinya ko kuri ofisi ni kubera zuko atigeze ndonderera karanga muntu, kandi atontaburiza n'itike nta karanga muntu afise kandi ntanamera itike afise, ko namuje naramubwiye nyene kugira ndamwumva ati je nshaka muntu ugende dahire mbona umuntu muresha mbwira ngo nta tike dufise, ngo reka tukuronderere ngiyindi nzu, ngo nimba udashaka kudukorera nta tike dufise reka tukuronderere iyindi nzu. Ntabwo ati sawa, tije igikuru nuko nkeneye akazi, tijewe naje kurondera amafaranga irifuko nanda yatahanye tinkeneye akazi, timwe nyene mu ndonderera inzu caye mu ndungi kuri ofisi bandonderera inzu, bagumye bambwira ngo ofisi nkirikira rondera inzu ngo niyaboneka ngo baza kuntora. Umva ko bariko bayipanga imigambi nyene n'umushikiwe kugira nze gukora kwa mushikiwe. Baca bigira ngo ni ofisi yandungitse, rero ndashaka ko bazobaza ofisi kari yandungitse ngaha bakandika ngaha nta kintu na kimwe bampaye, nta telefone nta no rwandiko, nta n'ikintu cerekana ko ari ofisi yandungitse ngaha. Nico kibazo rero mfise. Mwumvise yari amajwi yiwe. Murakoze.
bakunzi mukuru iki kiganiro, je hari ikintu nama nisabira, ibintu yagize ni vyiza. Iyo ubonye ahantu ugomba kuhagwa urishikiriza igipolisi, mugabo umuryango we murumva ko udatekanye, bagomba kumenya vyinshi amakuru yiwe, kandi igikurikira nuko twosaba yuko yotaha. Abantu benshi bakunda kwicwa canke gupfa kubera gufyonderako amezi indwi atagira igama, icangombwa co kuba muri Saudiya. Ni ukuvuga ngo iyo amaze igihe kinini bashobora kumugirira nabi kubera ko bataba barigeze bamwarujisira bamujana ngo muri leta bamubarure ko ari mu rugo rwabo. Burya ufise icyangombwa leta ibizi ngo uyu murundikazi yaje gukora muri Arabie Saoudite Hafashimana Louise ari mu rugo kwa naka, atagwaye icyangombwa ntibabizwi ko uhari, ushobora kukugirira nabi. Nuko rero yagerageje kuhava kubera ko yaramaze kubona imigambi mibi. Uko kumukubita rero bamufasha agira ave mw'iyo nzu kugira ngo agende. Bamaze kumufata baciye bamugaranira ahantu amarayo umunsi wose. Bamaze kumugururira uwo mukobwa ni kuvuga yuko yaciye yiruka aja ku gipolisi. Amaze kuja ku gipolisi baratelefona abaposi biwe bamaze kuza barababwira ati uyu muntu bisaba yuko mumutwara kuri ofisi. Baravuga ati nta kibazo. Burya rero kugira ngo bamutware kuri ofisi ahubwo bateye bamutwara mu yindi nzu, niyo baciye bamutwara. Ni kuvuga yuko impuzu baramwatse, telefone baramwatse, nta kintu na kimwe afise. Ubu unye ari uko nyene, ariko arasaba rero yuko bomutabariza kugira ngo ashobore gushika kuri ofisi. Nimba ari bikunda abandanya akazi, bidakunze atahe, kuko ntabwo yoshobora kuguma aho hantu umva ko bamugiriye nabi, n'ubundi bashobora kumugirira nabi, n'ubundi nta mahoro yoshobora kuhaba aho hantu. Nasaba yuko rero mutabariza cane abamukoze. Hari uwundi muntu ngaha yari yandungikiye audio, nawe nyene igihe abonye postinze kuri Facebook mvuga ati uwo muntu uwo mumenya mbwire, aca andungikira iyo audio nimuyumvirize. Hama uyu yitwa Hafashimana Louise, yavukiye mu ntara ya Cibitoki, komine Mabayi, umutumba Nyabusegera. Yasafye itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025. Yasafiriye avuye mu kigo ca Via Recruitment Company aho bitwa kwa Vianney haruguru ya station mu Rubirizi. Akimara gushika ino yabayeho nabi, araguma aravuga ati aha hantu jewe n'ukuri ni ikibazo. Muri make natwe nkuko nyene tuba dusanzwe tubayeho ubuzima bw'ino benshi barabubuze, turashobora kumubwira ati ihangane bizogenda birahera mumenyerane, ariko arakomeza arahaba nabi. Burya muri iyo minsi niho yaje avuga ati jewe n'ukuri kwihangana aho bigeze birananiye. Jewe ngira ndabe ikintu nokora. Turamubwira ati ugiye gukora iki? Ati ugiye uje kuri ofisi? Aravuga ati nukuri jewe ndarushe ati nuvuge ngo nataha. Bimaze kugenda uko buke yari umuntu yigurira amayinite, yari umuntu yigurira amamega, numva ntiyabura ku murongo. Bukeye tubona umukobwa ntagiye ku murongo, turagerageza kwandikira mabuja wiwe. Mabuja wumwandikiye umubwira uwo ati nshaka naka, akubwira ati telefone yiwe yarapfuye, nimurindire ukwezi guhere tumugurire iyindi telefone, agura iyindi telefone. Turamubwira ati none twashaka basi kumwumva ijwi utubwire. Ukimubwira uko nyene aca kubloka, ubwiza uramutelefone akubwira ati don't call me, umva ngo ntuntelefone. Twebwe rero iminsi irahera, indwi izokwira ejo tutazi umukobwa ingene ameze. Mabuja w'ubwiza umubazi twaragerageje kumurondera ku manimero atandukanye, ariko umubajije ico kibazo atera yakublotse. Twashaka ko mudufashe nk'abavyeyi mudutabarize, kubera ko twebwe aho tugeze twananiwe, bamwe imitima igira ihebe iturike.
kuko kumara indwi yose utazi umwana wawe ingene amerewe kandi wari usanzwe uzi ahantu ari ingene hameze ni ikibazo. Nivyo murakoze. mwavyumvise rero n'ubundi yariko aravuga ivyiwe yamumenye abonye ndabishyize kuri Facebook mvuga ati uyu muntu ni amakuru yiwe aciye aza nawe aratubwira ivy'uyu. Reka je rero nyirukire inbox kuko nk'uyu nta nimero za Inabuja yampaye, ariko hari uwundi yari yangize ubwa mbere nguyu yitwa Ani Ai. Okay, ça va. Yampaye nimero. Nta nimero ya Inabuja rero dada. Nta nimero ya Inabuja ca ntayabahaye none kuko urabona we yarakurungikiye audio ngaha avuga ingorane afise mugo ntumpaye nimero ya Inabuja. Nta nimero ya Inabuja. Yes. Andazi ushobora kuca ndayironka. Okay. Inomero ya Inabuja rero naciye ndayironka. Ni ukuvuga ukuntu vyagenze, yagerageje gutoroka kubera ko yari abangamiwe. Agenda ku gipolisi hanyuma baca baramufata. Bamufashe, polisi ica ibwira wa mugore ati mujane kuri ofisi. Aho kumujana kuri ofisi aca amusubiza mu nzu iwe. Kuki wemeye? Ariko yaramwankiye. Nibeshe. Yaramwankiye. Amwankiye aca muhenda ubwenge uko mujanye kuri ofisi. Aca amusubiza mu yindi nzu amugurishijemwo. Aca amujana mu yindi nzu. Iyo audio yayirungitse atabariza ahandi hantu yajanwe aho ujanwa kuri ofisi. Murumva ko hangayitse. Niyo mpamvu ndabahaye nimero kuri Facebook namaze kuyibona mwayibonye. Mu muhati urubirere rw'amapere n'amamesaje mu mubazi impamvu yamugurishije mu yindi nzu kandi polisi yamubwiye ngo bamujane kuri ofisi. Dusaba ko ataha. Ikigo bita Via Recruitment cyo kwa Vianney ni mureke kuza murahaca mwe muhacira iki? Ntibakurikirana abantu nako ngo atagize n'umuryango nako utagize batabaza ntacyo bafasha. Murahaca. Waciye naho uzogwa mu muryango mwiza ni sawa mugo uzogwa mu muryango mubi wazohoye n'ibyago. Hariho ikigo cyo kihagarara ko mu gukora ubu gofara kiri mu Gihosha. Bamuraca hajya nibahinduka nzurabwira ati ntusubire kuhaca bashe nta kimenyane je ngira neje bakoze nabi cenke umuntu bakagira ingorane babiri batatu avuga ati kora ibintu bikore dushimvuga ati ntusubire kuhaca nabo ntacyo baba bamaze mugabo gushika isaha bariko barakora neza. Muze murambaza ngo bahebawe caye pfura muri post navyereka. Murakoze cyane. Reka mbanze ndabaramutse ndabazaniye iyindi promotion y'abantu bashaka akazi Dubai. Izo mara iminsi hagati y'itatu, ndakeka nizo mara iminsi 5 bidahindutse n'iminsi 3. Iyi promotion rero irimo ubuzi butandukanye. Uyu munsi turi tariki 6 kwezi k'umunani umwaka wa 2026. Ni promotion bakora ikiyede, abubaka, abakora amazi n'amatara, abakora ivya delivery, abatwara ibifungurwa, abacunga umutekano, abasiti n'ibindi. Iyi promotion rero muza kuyisanga muri ville muri Angel Flyaway Travel. Jacqueline ni hari kugira ngo bafashe. No kuvuga ko murazi ko idolari ryaduze. Bya biciro murazi ko bariha imiliyoni 7 n'igice 7, ariko kubera ko murazi ko ndabakunda nabasabiye discount kugira ngo barihishe makeya. $1,000 gusa, imiliyoni 6 kubakora ikiyede. Ariko nimba ugomba kuja gukora akazi kandi kuko n'amafaranga umushahara ntungana utanga amafaranga asumbayo. Yarukira muri Angel Flyaway Travel muri ville bagufashe. Ikorera ngaha kuri Ibrevoir de Prona nukibarabara ukikama ugenda kuri Saint Michel uduga ni mu bubafu manuka ni mu buryo. Ni musi kiraro kimwe abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Promotion irihuta ku bantu bose bikeneye. Hamagara Jacqueline kuri nimero ubona ngaha kuri screen yawe hanyuma agufashe. Jentwa Daniel Mugisha. Impamvu ndabikora
niyo mutoca aho naberetse muragira ingorane mwageze Dubai, Saudiya nkabatabariza. Niyo mpamvu nahisemwo iyo mbonye umuntu asafirisha abantu neza mu vy'ukuri, kuko nshaka ko abanyagihugu batera imbere, ndabafasha nkabaronderera aga promotion keza, nkabereka ati muce ngaha mugende, kuburyo mugize n'ikibazo mu gutabaza bitworohera kubatabara kubera ko tuba tuzi aho mwaciye. Aha rero iyo mugiye mbafise nimero zabo, vyumvikana ko ugize ikibazo biroroshe kunyandikira nka telefona umukoresha wawe, mu gihe abandi batabaza usanga batanazi nimero z'ababarungitseyo. Murakoze.